Bazum basikaye Brizzy wanje basikana ndaguha example Brizzy wawe, ari igihe okay. n'uyu wanje deja already hari undi namukeneye Mane kandi nanje nta wundi muntu yasafuye. nkeneye kandi nanje nta wundi nkeneye bon umunsi umwe yari muri studio bagiye kuri recording amatara caraciga uravyumva Brizzy Namonye, atayisohokera. namonye. Yego Aha. Brizzy atayisohokera monye aguma indani abantu bamaje ati hewe none gute imeze gute uramushaka muzika indani ngati Jeff wanje urumva bajya nabo bafisa bawe urumva nta mpamvu yo kubagumana Okay, kanda kubaza ikiba. Suko yange ingo igihe Davina umvirize si question kuvuga ngo nitubizera twese aba boyfriend bacu baratwizera même si naho ashaka kugutrompa mugubu umwizera bien sûr gusubiza no nanje nakubwiye je ico gihe no kwemera ko best friend abo mugenzi na boyfriend wanje mu gihe ndamuzi nge nameze Cyo kibazo navuze ni abahungu bari faible shade bari faible kandi umukobwa yitumye kuguprovoke uri umuhungu Delicia, wowe wowe wigira ngo wirinde. mfise ngumusheri ngufise umugore biki hewe usanga wemesha abakobwa tura amashetano nabizi na oya je ndabitwa Brizzy tovyemera ai Brizzy nabitwa tovyemera gushima kwa Dede. Bien sûr. Nkunda shaka gushima nk'ubugufi bwa Delicia. siba Greetings to everybody ariko ikiganiro cha Magic TV murakomeye je meze neza. Abana bose présente abakobwa babiri. Nako ni keke gateka kuri micro. Abakobwa babiri bandegeje rwa muri mpamvu numva ndushira mu mutwe. Abakobwa babiri reka bivuge rimwivuge basha. Hatanguye Delicia. nkuko bivuze ni Shanice Delicia Kabanga kuri Isaac TV nanje ni Davina Monica kuri Locos TV Okay, 7 Locos TV Loco 7. 257 Locos TV wizehe Nizibanga. Ok, ce sont des filles, nous sommes presenters, youtubeuses, voilà. Davina kumwe narakumbuye en fait kuvuga kuri micro. Yarakumbuye abantu. ngene ncari hajya byatukumvikana Yumva umuntu je umuntu nk'umwanya avuge ku kintu ashaka tuganireko. Yumva umuntu wo mwishana ngo mumwice. Davina ni biki? reka nicare ngaha reka nicare ngaha ushaka tuvuge ku Delicia vuga baje cyo présenter débat Okay, deba ivuga ko gusharinga ni sujet yereke gusharinga boyfriend kwemera yuko boyfriend wawe ushaka kwemera yuko boyfriend aba best friend aba umugenzi na boyfriend yeko yeah. Okay. Ni ikintu maze tubona ku status ku bantu bose ugasanga ngo wishare genre nka Davina agafata umu boyfriend wa Delicia akamushira kuri statut ariko aka video ntazina bameze gace gati ngo wishare Delicia wishare Delicia ni wowe nyine kugenda gute kwanza umugenzi wabigize kan example yatanze exemple ntabwo nibyo jiko gasisho tu abo kwaze namaze murabishigike ko gusharinga ari okay gushare okay hagunye bijya biki tubwire wonyene umugenzi wanje abo umugenzi wanje bien sûr nyene wa hafi abo umugenzi na boyfriend ni donc bisanzwe je urampaye ruhusha genda mvuge mizina nagenda mvuge n'ukuri kw'Imana ariko bon oya yaje cyo kuvyemera wone uvyemera Oya. Davina uravyemera je novyemera gute rero gute uvyemera yavuze ati navyemera yuko apana gusharinga je navuze ati ndavyemera ko abagenzi bigo ubugenzi turazi ubugenzi yo buherera genre hari ubugenzi usanga bwibitse hari ubugenzi butuma jewe mbabara hari ubugenzi genre ukasanga no munsi wanshizeko boyfriend wanje ko cendikiye gushare keke urumva ejo gasako bon naho atabejo higeje ngo wishare nkacu muna gakora mwari kumravugana ngo wishare mbere je wacarakomeye oya wacarakomeye iga baby tuyiyone umva ta fils et ton fils agaragara mutombora bisa yo sindimo navyo navuze Crazy tazona izofita kanyana kiragarutse Davina ikibazo oui je novyemera je navuga ati novyemera ariko umugenzi wanje abo umugenzi na best friend kwanza none n'uri umugenzi na on the beat ya ndi mugenzi we mugabo sindi best friend kandi sumu Kandi best sinari friend namuposta kandi imisi yose. sinampostinga kazi maje ndamuposta none icyo bitwaye gushare nagushe ivyo wishanye ivyo ushaka gukura neza ubugenzi bw'umuntu mukobwa ko atandi hano bugarukira David ntugibaze we ise ko dapfuha oya
vyofuha bivanye n'ubugenzi aho Delisi bugenze urafuha Delisi bivanye n'ubugenzi bugenze Delisi urafuha Delisi jewe kuba patron namupostinga bisanzwe nuko nze sanzwe ari umugenzi wanje kuva kera sivyo sinavuga mu izina navuga mu izina yubahwe aho uri hose wubahwe urumva ngwiki mfise icyaka oya urumva ibintu avuze wumvise ibintu avuze icyaka nanyotewe wumvise iravuze David muze Delisi ibyo tubireke tubandanye Scott ntuzubikate ubigumizemo ko ya David azomwitonda arabizi nawe yene ko ari ibintu bisanzwe gute ibyo yavuze bandanya ikintu nikinya rero ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa burafise ahantu bugarukira ufise iyo buherera kenshi iyo butavuye mu rwanko buza kuba ubugenzi buza kuba ibintu genre urukundo urumva ugasanga nk'ubu nyene jewe ndakublesheje mu bintu vyo gufyina genre ngo wisheya ugasanga à la langue nk'ubu unya jina tonje amoureuse wiwe hama ndavira nkina gwana moni afro arabizi muri fleur je ko tamami je ko nkubita moni unuzya David ukuntu agwana sinzi yuko no ndasi ngwana mu oya ndabwiye kamvuga ingene vyagenze sivyo ndayivuge de okay ndayivuga yacu ndayivuga mu izina nawe rero ibanga nico atazi nicyo ntazi naragitaye ko elle a dépassé les limites twara abantu urubanza bivuga ko byagenze umve tuba tuvuye ku kazi wiwe sivyo nawe yaravuye ku kazi wacu sinzi ibintu haje gusakuza ku kazi wacu hari kuri Bujahid uravyumva hanyuma turataha twari abantu bane nabo bari kumwe n'abagenzi biwe aca aritora aravuga ati I breezy bonwe nari ndikivuga ati sa birangira namwivugiye sawa oya je barabizi I breezy oya je sinihisha je sinihisha vraiment je sindi kwisoko narashitse none okize bwira kunzi wa Magic TV muzo ducira urubanza muri abantu bose nta mumwe twe tuzeniye uretse Ibreezy wenyine nari kucavuga ngo none David akubaza no cyuto ingingo yo kunkubita ibaza none si jewe nagira mpinduke ndamubaza ati hewe muri aba bantu bose bari kuvuga ati basi wowe muri representer muri Bujahid nawe ijoro ryiza urumva turaye duhagaze atakwitayeho ati ubwishime se ubwo mbuze nashatse kubishima nanje niyo mpamvu nanje genda mu postinga rero wawe tuko turavayo turi muri wisheya uravyumva ngo niyo mpamvu ngana mu posting turi muri wisheya kijya gihe twaye muri wisheya akamubwire nyene wowe uri pour igituma ba pour igituma wumva wowe wireka jewe kuba no kwemera ko best friend bivanye n'ubugenzi buba buhari uravyumva ndashaka kuvuga ati uno muntu elle va jamais me trahir donc ndashaka kumuresa mbega ndakubaza elle va jamais me trahir umuntu atagutrahisa ngaho kuri no sinindi ameze gute hari umuntu nyene basi na hotel story basi je ngene meze sivyo we nimba turabagenzi nuko tuba turabagenzi vyahatari sinumva yuko menga nubwo muhibana na boyfriend wawe je twokundana okay uravyumva nubwo donc nubwo basi no kumva basi ntwara abagenzi mugabo mwageze gukundana ntara abagenzi ico gihe mvuga ati nakamwe arakundanye sinogeze kugendana nawe yeah donc wowe uca wumva yuko ico kintu ufise muri wewe like wumva ko mutokundana abantu bose bagifise okay je basi kamvuga ku bagenzi je no bamfise best friend wanje no bamfise jewe uravyumva best friend wanje mfise mvuga ati nemera ntavyo nkorera uravyumva yaje navyemera yuko abo umugenzi wa ntuze wa boyfriend wanje naco bitwaye okay nene Delisi wowe ko kutovyemera kandi wumva David nawe uvuga ati wowe ushaka utizera abantu no ufite biza kubwire se kuvuga ngo sindabizera keke turi abantu twambaye imibiri kandi tumenye yuko umuntu w'umuhungu umva c'est un être humain kandi umuntu wese yambaye imibiri kandi mvuze mbasi ngo dufate nka boyfriend wanje n'umuhungu sawa shaka abagenzi no mukobwa ati umva ushaka kuza kumuramuza muhira cyangwa umuhungu nawe iyo limite ntayo no kwemera anje limite ntayo no kwemera yo kuza muhira amako tuge tujanye mwako ngo aragiye muhira ndagiye oya Shana guri handi hantu reka ku kazi kagenda karabwire ikindi nko muri studio ega ugashaka ko abagenzi ugasanga nta nico vyomukoza kugira ambwiye ko kujya mu cameraman atanakimwe bakora nubwo Izende yakubwiye wewe tubikata nalunga yakubwiye tubikata nalunga yakubwiye wewe ivyo kuvuga nko muri studio na tubikate nko Ibreezy nkagenda twavyumvise induru yawe nko Ibreezy nkagenda nko kumuraba Ibreezy ko tarakimwe yokora atanga saa 3 saa 4 ndezo yokora kwa tugumana uzagira apana ivyuvuze oya
namonye yomvugira Weke sivyo mvugi- ah. namonye yomvugira Namonye yuko yomvugira. inde nande yavuge nabwiye ikintu kimwe ndabwiye ikintu kimwe impamvu je Breezy ndamwizeye ndabizi neza ko Breezy atokendagaza ngo kajana namonye yarabizi oya reka ndaguhe example basije kuya Breezy wanje birangira nevise monya je basikuye Breezy wanje ndaguhe example Breezy wawe. ari igihe ni wanje deja already hari undi namukeneye Mane kandi nanjye nta wundi muntu yapfuye. nkeneye kandi nanjye nta wundi nkeneye bon umunsi umwe yari muri studio bagiye kuri recording amatara caracika urabyumva Breezy Namonye, atayisohokera. namonye. Yego. Aha. Breezy atayisohokera monye aguma indani abantu hamaje ati hewe none gute imeze gute uramushaka muzika indani ngati Jeffs wanje urumva bajya nabo bafisa bawe urumva nta mpamvu yo kubagumana kanda kubaza ikiwe suko byange ingo ivuge igihe umvirize si question kuvuga ngo ntitubizera twese aba boyfriend bacu baratwizera même si naho ashobora kugutrompa mugubu umwizera bien sûr Tuza. gusubiza no nanje nakubwiye je ico gihe nokwemera ko best friend aba umugenzi na boyfriend wanje mu gihe ndamuzi ngene ameze cyo kibazo navuze ni abahungu bari faible shit bari faible kandi umukobwa yitumye kuguprovoke uri umuhungu Delice, wowe wowe wigira wirinde. ngo mfise ngumusheri ngo mfise umugore biki hewe usanga wemesha abakobwa turi amashetani urabizi nawe oya je ndabitwa Breezy tovyemera ai Breezy ndabitwa tovyemera abagira iki ibiki andabwire kadavina nomusabisha kuri profile biraheze nomusabisha kuri profile abona uce sambura namuvuge navuze jewe nkubona abizuzi sawa atahiye 22h kaze wumva ngo keke bon muri 15e voyage nagiye kuri coding kaje dutaha saa 5 urumva no munsi 15e voix ejo dutaha saa 5 bon kaze nk'umunya kuri stat nandashyizeho ka video haga call kwa ivyo bintu nta makinga wogira ntaco kwibaza iki agomba nkubitira tuvyibwira ico gihe nakubwiye ivyo vantu ubugende dufitanye niho nokwiyenkera ngabo kubera je uzi gutuma je nokwemerera Deli bivaye n'ingene basije naho tubaye ndabizi ko utamutwara kandi nkuko nanje uzi yuko nakana mutwara ujye nkamutwara cyawe ndagutinya vraiment why then ndibaze ko umunsi nzovyuka nsanga yagiye statut profile apa ni wanje bavuga ngo umubwira bavuga yuko badatwara umugabo hanyuma gukunda batwaye inzerezi dufatiye uko ujya mu nzerezi nizo batwara gusa umviriza abagabo bari ba sinzi yene bavuga basha birangira ukubise kandi uzi ko umunga turemenya neza ko umunga ashobora kuvuga ngo atakwanka kandi mugabo kuko na mukobwa ashaka gushika navyo ni uko umugore ashobora kuvuga ngo atakwanga ubivuga rwose umukobwa ari nzamba umunga wawe Davina ubivuga rwose oya urayose mvuze oya ko mvuga ngo oya birashaka gushika nyo gasanga yakwashinze ahandi hantu muko asanga suko mwana byataye mugabo bakaba atakamukunda ni nkuko nawe umuhungu ashobora kuja kuvanga umukobwa ko yashimye kandi kantu ntabura kintu akurashinga ari perfect ni kubera ko nyene aba hamwe ari perfect ku buryo novuga ngo hari akantu kama kaji kuko uko umeze hari akandi kantu ushobora gushima kwa Dede Bien sûr. undi ashobora gushima nk'ubugufi bwa Delicia siba Wajiko turagenda ngo baruduta badese ngo ihotari nkabona niyo ntanandutse nawe aguma ari mugufi gose sabagasaba gashima ivyo bisusu vyawe ibiki ivyo bisusu vyawe itaguta iki dazo zitaguta uvuga didi donc umugenzi wawe réellement umwizera niwo woreka akagenda kuba umu best friend w'umu boyfriend wawe best friend muri bintu biri limite ubunyene ntangure ndamwanzikira Breezy bonjour one way le problème nuko atazokwishura she nzo mu telefone Otefe nanda zokuranza unatunga chakupa ntaco zonamubwiye burya azugira rimwe keke muga ntatuzogira keke navyo nzogira wiba uwa Delicia okay uwa Delicia ndetse nangwivye kwanza umwe komtele nagukwiye unyawize komtere okay tugire nawe nangwivye komtele uwa Delicia ahubwo uravyumva namukiye aka voice note nyene kavuye mu ibindi bon kavuye ku mwana wanje uravyumva hanyo amwita Angèle ubitiye amwita tonto uravyumva amwita tonto ama acha prefera ku telefone
wanashaka yambwira kwa muri abagenzi wanashaka yambwira ati jewe ukora mu cyo gisura cyawe urataza muri zima vuba oya nene kumura mushaka kwisatu navyo Delisi yashavuye Delisi yashavuye muri sérieux namunye yashavuye bana ngende bageni cyane karibu bateye turafuye. le 7 janvier turafuye turafuye finally bese ko nihangana turafuye davina tukwiyamye turafuye turananda ndamuvuga we bana tunamusheri I'm single and proud yes touching Obiriza, Davina asinge sombi. Sibyo? Davina arasinge sombi, nzotwara abagabo babandi. one way Akitwaza ikici wiwe. Nukuvuga ngo Angel. Sibyo sasa Angel abantu mukurikirana status zanje. Screen record nashize kuri status mwarayumvise ibintu amwigisha. Sibyo? Nukuvuga ngo nta na commentaire mfise y'ivyo bintu. Nukuvuga ngo Davina guhera kwino gushika ku mushatsi Davina ntashobotse. Yami. Ibyo bintu byo gusharinga no niyo nicyo kintu witwaza imbere yo gusharinga urumva umva yindi ni money amababi azokubita Delisi Comme tu yakiriye ofete none ngira iki wishare Breeze mumviriza Ubiriza iyindi ngorane ya Ibris sasa rindira Ubiriza iyindi ngorane ya Ibris ihari arashaka kuvuga ngo Ibris ngo niwe wiwe ibyo ni Ubiriza nakubwira ikintu kimwe sasa Ibris sibyo umva munyana ba papa munyana n'abandi bose nabamutombora banzi bakashira nta kibazo turabatahiza na Roberta yo ugwitse Roberta sha seri ariko tuzosharinga t'inquiète pas Roberta umva kurinda kujya Roberta ubiriza ikintu kimwe narinze kuvuga ni kimwe kuvuga ngo Ibris hase kuvuga ngo Ibris ni gwiwe Ibris asa abandi bakobwa abakobwa indwi bo muri diaspora hanyuma wowe ugira witwa mbere bari bifi binagira 11 hacamo abandi bakubise nibisano arabitwa je turagwana urumva bari bifi cyangwa ko yundi abandi bangahe bakuza niyo moya mwamubona gwaye c'est pas moi ni Davina zamurotira imviriza ntandotira kuko ni je ndirimbo ya wami ndosaba ukoreko umviriza uwo bazomvangira beat umviriza bazomvangira beat yakorako nawo nyemerera na Ravida roko byose bavanganye bakabangishira kuma wazo urumva Davina aragwana c'est okay Davina aragwana musi nagwaye umve kandi bayi okay urakoze sawa oya bon pour être franche ngadweze pour être franche kubanda akaba akajambo kanyuma nta bugenzi bw'umuhungu n'umukobwa bubaho uravyumva I mean burashobora kubaho umugabo ukagira limit uravyumva ngwana bon umugenzi wa Delisia I mean boyfriend wa Delisia ni umugenzi wanje mugabo nawe nyene mfise limit ngarukira siri nubize none si sheri wangu okay denda akabanga Ibris akajambo nawe anatona Ibris profile nje batanga akajambo nawe dede jewe bayangene de Davina yene araruka gusa nawe ngo je na Davina turi muri bishe gusa urumva uwiwe bashara bagitsa hawe nava uje kora fisi mungu wanje baratwara bakanzanira yene ngo barushe oya natubeshere mugabo warashaka gutelefona ko video akazamuga twese sheri keke sheri dede sheri monya sheri Davina ngo tacha muga kupitia muchange dogo mugabo bamwe dogo okay duhete baje ubiza office ko usanga hari gihe mufise abagenzi nk'ubu nka David ugasanga twasohotse yasohokanye n'umu boyfriend wiwe Delisia n'uwiwe na je n'uwanje Jean ugasanga bagize twari turi kumwe sese usanga habaye ubugenzi sino Davina ntiba n'abagabo basha Ibris nabo mukubita niba n'abagabo bagira tume bampebura hamwe ndabashimira mwakoze muzoga kandi bose kwamagana oya bwo tegerezwa rwandanya bino okay ngo muzoza kubabona ubundi munsi next week nde kuja voilà next week bazogaruka hama Davina yo nenda tubagiye wari kumubita Davina mukurikirane asigakorera kindi TV yitwa 25 locals TV ni local basi ni Faransa ni local tushako S ego shako S okay hama ngene murabe biganiro naona kuri Isaac
Okay, ndabikwiza. Yararenze. ine mu following kuri Instagram kwezi Kaba mu bihe. 257 kabanga. Nanje ni baby mama 69. Okay, là je keke gateka voilà. Abandi bakuza kuza Mash TV ngakoze. Kare partage, sharing, commentaire, hamwe na j'aime. murashaka iki Bose reka tuderanje inyuma ya kamera. Dushaka telefone. Oui, c'est là.